kubera ko naje ndi umurundi kazi ushobora gusanga urwo rukundo naje atagofise rero tururondere turuvomere. umuntu amenya gute ko yabuze urukundo kuko bose bavuga uko abo maze kubaza benshi bavuga uko niwe usanga nawe uri mu batarufise ariko atavyuzi Nabikubariye kunshigikira mushira imbere amahera kubera nkeneye amahera mes chers amis ya ngomba amahera film irazimvye wari mwiza nyuma ku ruhande rw'ivyabaye vyose umunsi wanje wari mwiza rero ku bantu bataje gupromotinga canke kwiyumvira gukoresha ibitege vyaguhombeje iki vyakunguye iki ntari ivyahomvye hari n'ivyungutse ubibaransinga gute ivyo bintu bibi nta vyigeze bihomba ahubwo vyarungutse bitege we yungutse iki bitege ikintu yungutse ti mama yake na mama simo vyagenze gute urabibona ugasanga ubu nera ndiko ndarima uburazi nk'abantu ko baranyegera bazi ngo nzi kurima bihambaye nanje mbandika nutwara atavyonzi kurima ntavyonzi ndarimisha apana ngo umuhungu araje aramponze oya nera nkore nduhe urabizi ko wambonye ndandaza ibitumbura wewe urabizi naje muri kamera bivuge je no muhira narabikaranga urabaza Frani uko nukuri aho ntiduha aho simpari mukije aho muri mwese mwiriwe mwaramutse umugoroba mwiza igitondo ciza Ivana aho herereye ndakubwira ati ukaba umeze neza ushimira Imana utemeze neza nawe nyene ushimira Imana kuko byose ni imipango y'Imana tuvuye muri lancement officiel ya filme Isi n'Imisi ya Nakinera uyu turi kumwe ni Nakinera umwandisi akaba n'umudirector mu Kirundi sinzi ko mpamvu ndabivuga neza nibaza ko ari umuyobozi cyangwa umurongozi wa filme filme Isi n'Imisi nihenze Nakinera nyene filme tuganire gato tubwire filme irimo ibiki bimeze gute nyuma ya lancement bigiye kugenda gute nera ndakubwiye kwanza ati congratulation kuba umwigeme nkawe washoboye kwiyumvira igikorwa nk'iki wiyumva gute kwanza ndaryohewe cyane niteka ridasanzwe natewe n'Imana n'abantu baranshigikira filime Isi n'Imisi ku muntu atarayibona yo kumvika filime Isi n'Imisi ku muntu atarayibona yumve yuko ari igikorwa kigiye gufasha abantu bitewe n'ubuzima tugenda turabamwe mu minsi canke mu buzima busanzwe kuko harimwo novuga inyigisho harimwo akarorero harimwo ibintu vyinshi harimwo novuga ico nokwita ubumenyi budasanzwe kandi harimwo n'abakinyi bashasha novuga abarundi abarimwo benshi ntibari babamenyereye yego lasema wayibonye gute abo wabonye niko wari ubyiteze abakinyi b'amaresi bagenzi bawe canke abakuzi bawe wavyakiriye gute baje ku ruhe rugero nabikunze gose kubera ko iyo ufise urubanza uremvita abantu utazi ngo bazoza bose ariko jewe abakinyi ba filme n'ukuri novuga nanyuzwe kubera ko hariho nk'abantu ntarise contact zabo nababonye amazina yabo nshobora kuba ntayazi ariko Imana ibahezagire nababonye vraiment kandi vyampaye kumva yuko nanje nohora nja mu bikorwa vy'umukinyi mugenzanje no mu gihe atoba yampaye ubutumwa atoba yampaye invitation mu bakinyi dusanzwe tuzitwanye Abere n'umudame we tubona Fanny Lavine n'umugabo wiwe tubona Lionel menga nabo batatu nta wundi nabonye kubera iki abo batatu abandi ntiwabatumiye abandi wibaza ko icatumye bataza kugushigikira ace bavuga ati umwana mushashi we rimenya wibaza ko icatumye haza bo gusa ni wewe utabatumiye nibo wabatumiye ntibaza mu bisanzwe jewe abantu dusanzwe tuvugana kuri WhatsApp canke abantu bafise WhatsApp yabo narabahaye ubutumire umuntu tutavugana vraiment noba mbeshe sinigeze ndamuha ubutumire kandi si urwanko oya ni novuga
habaye kutibuka niko nobivuga ariko nta rwanko rurimo. Hama kuba Abeli yaje sinari nzi ko Abeli yoza mu bintu vyanje, sinari nzi ko Fani yoza mu bintu vyanje. Bien sûr ko wavuze ko ndi umwana gikura, sivyo? Iyo tubonye atanguye gukura ahubwo Yego, atanguye gukura, iyo tubonye umunyecubahiro canke umuntu yageze ku bintu runaka aje mu rugo rwacu canke mu rugo rwa Murundi, aho hantu haba hari umunezero udasanzwe. Rero je kubona Fani simo naryohewe. En fait je Fani ntitwahora tuvugana kuko twarigeze guhurira mu bikorwa bitandukanye, ariko novuga nta bucuti bwari buhari. Ariko umutware wiwe Noraski ya urabitwigeze ko ari umujournaliste, nimba atabihevye yarakunda kuza muri timu nari nkinamwo Buja Move, yatanguye ari Rukundo News. Rero aba umuntu guco tuvugana, aba umugenzi uko. Rero navuga ati Noraski sinokora urubanza ndeke kumutumira, kandi urumva mu gihe ari abantu babiri babaye umuntu umwe, ntumiye umwe haza babiri. Hama Abeli nawe twahora tuvugana, twarigeze kuvugana hari ibintu ngira ndamubazi. Hama rero nawe naramuhaye ubutumire mu bandi, nawe niko kuzanana n'umugore wiwe. Hama Lionel nawe yaje kubera ko akunda sinema ndundi. ntiwamutumiye Sinamutumiye noba mbeshe, nta na contact yiwe mfise, ariko mu bakinyi banje hashobora kuba hariho nk'umukinyi wanje bavugana yamuhaye ubutumire, kuko ndibaza ko atokwiyadukiza. iyo uciye ku muntu umuzi kandi uzi ko ari umukinyi, ikosa niba riri kuri wewe mu gihe we nk'ubaca bakuzi ko uri mushasha. Jewe ndafise ukuntu meze bitewe n'uyundi muntu ukuntu usanga abantu bameze. Nera iyo umuntu jewe tutazinanye ata bintu turahuriramwo, simo birangora kuvuga ngo ndiko ndagutangura. Iyo ni kamere nisanzemwo, ariko simo duhure gusa rimwe. En tout cas sindigera ndakubona n'umusore rimwe ngo ndakwirengagiza, izo nguvu ntazo ndonka. Ariko nk'ubu ko twabonanye urana n'uwaje muri lancement yanje, haba ku rukundo haba ku buryarya, uyo ndamubonye no mwibarabara nzobona ko ari umuntu yanshigikiye, nzibuka ineza yangiriye. Yego. Nera uraduhenze yuko diaspora ukundanye no mu diaspora, mere byarapfuye. Mu nyuma birapfuye niko mwaciye mubibona. Yabwo munyuma dusanga sibyo. Okay, icari catumye ugira bijya carabaye co canke intumbero wari ufise yarashoboye gushika? Igihe cose ntegura ikintu mfise uburyo ndagiteguyemwo, sinigera ntegura ikintu uko nyene kumva gusa. Oya, nateguye diaspora kubera ko nari mfise ibikorwa nashaka abarundi munshigikiremwo, kandi murabizi novuga ihinguriro ya sinema ndundi mu Burundi utakoze bijya nakoze biragoye ko naba wabonye ngaha boza mu bintu vyawe. Vyagusavye kubesha kugira bikunde? Sinabesha. Wayi rero mu gihe wari gukora ibikorwa nyene biri mu kuri byaciye muri rya trick, kubera iki abarundi batumva ico kintu? N'umukobwa yaje, n'umukobwa w'umwete kandi mwiza nkuko mubibona, yaza ko mutabona ko ari mubi, kandi mwiza afise uburanga kandi afise vision. Niki gituma abantu batagushigikira uko nyene ubuje? Uburundi bwacu hariho ibintu vyinshi tukibura. Mu Burundi hariho ikintu tukibura, mu bintu tukibura bikomeye, rukundo. Abarundi mu bantu dusangiye akazi simo, urana abantu badandaza itomati canke okay, uyu muntu musangiye akazi ntimushobora kugiranira urukundo rurenze, nubwo ruba ruhari ni rujya go hejuru. Rero mu Burundi turabuze ikintu citwa urukundo, si mu muziki, si mu mupira, si muri sinema, si muri journalisme, si hehe, ahantu mu mpano zose turabuze ikintu bitwa urukundo. Yongaya
yongaya ubikoze nawe agakora avuga ati bambone bariya ndabemeze, ariko siko vyari bikwiriye kugenda. Harageze ko mu Burundi dutahura ko Simo YouTube, kuko twese niyo duhemba Simo, wowe ntiwozana kamera muri lancement uzi yuko iki kiganiro kitaza kuguha ama views, ntivyokunda. Harageze ko dutahura umubosi wa twese ni YouTube. Mbega boss twomwubaha gute? Ukuntu twomwubaha nuko Simo hari ivyo duhuriramwo, ariko kubera ko boss haba hariho ivyo dukwiriye kumushikanira, wowe Simo ndururutsa ugwanko ndagufitiye, tugakorana kugira ngo jewe ndonka gafu nawe uronka gafu. Ubwo bwenge nitwamara kubutahura, Uburundi tuzogera kure. None wibaza amabifu ari mu Barundi, mu bindi bihugu ntahari, ariho mugabo babikorana ubwenge ntibahuruduka. Mu Burundi urashobora guhamagara umenyesha amakuru ati ingoma ikiganiro kandi arazivira amakuru blend, ariko ayongaya miye aze ngaha ndamukoresha je sinshaka kumusanga iwiwe n'akarorero, sivyo? Ugasanga umukinyi umujournaliste ariko aramusaba ikiganiro kandi arabizi ko wewe Simo hariho ahantu wamugejeje, hariho ivyo wakoze, hariho televiziyo yawe irakurikiranwa, ugasanga wewe uyo muntu ariko akwima ikiganiro akibagira ko yigeze kuba yifuza n'irya televiziyo idakwiza 1K abone. Ushaka kwibaza, nico gituma rero ikintu kirenze dukeneye urukundo. Sinavuga bakeneye kubera ko naje ndi umurundi kazi, ushobora gusanga urwo rukundo naje atagofise. Rero tururondere turuvomere. Umuntu amenya gute ko yabuze urukundo? Kuko bose bavuga uko, abo maze kubaza benshi bavuga uko, niwe usanga nawe uri mu batarufise ariko atavyuzi. Nabikubwiye usanga nanje atagofise. Ubwo rukundo rero twogira n'ugwiki Simo, mu bihe bikomeye nzonda kurondeye kumfasha, mfasha ataburyarya, mfasha atakiguzi. Hariho umuntu ushobora gusaba ikiguzi Simo je ndacirondeza nera nta sponsor mfise, ariko ndiko ndagusaba kamera yareka shampa mpamahera, urabizi niho ngitangura. Rega ingwane niko shaka kuyigwa nawe vyozogenda neza, ntiwibuke ko hari kamera naguhaye. Ariko ukora ineza ntayikora ngo ni kugira azashimigwe. Turatahurana. Urakoze. Okay, filme Isi n'Iminsi izoja kuri YouTube ryari? Bazoyibona gute? Ni serie igiye gukurikirana, ni filme ihera? Murakoze cyane. Filme Isi n'Iminsi ni serie, hama izoja ko le 1er avril, hama bayikurikirane cyane, bagira ama partage, ntimwibagire kugira s'abone kuri Manera Filme. Munanshigikire, mvuze kunshigikira mushira imbere amahera, kubera nkeneye amahera mes chers amis. Ngomba amahera, filme irazimvye. Simo, navuze ikintu abari inyuma ya kamera mu ntahure, ku muntu amaze gukora filme Simo, jewe wundi amaze gutahura agaciro kiwe. Simo mwarakoze. Jewe nibutse ukuntu je filme zanje nije naziyandikiye, umuntu azokubwira Simo ngo nera naramwandikiye, azoca aza tuje kuri kamera tubivuge neza. Nije niyandikiye, ni na jewe na directinze filme ziwanje zibiri, kwanza ni zitatu, n'indi filme iraho ntoshobora kugira, ariko iyo yindi yoyo twarayanditse, sije nayanditse jenyene. Rero izi ziwanje ndakeneye abarundi kazi kujya mu nkunda, nimuvuge gusa nera turamukunda, nkico gihumbi ndakibone, niwaduha ico gihumbi tuzogura umunyu kuri tere, tugure itomati, abakinyi bafungura neza, bakine bafise mudu. Murakoze. Mwabyumvise mwifuza gushigikira Nera, yavuze ko mushigikira, yavuze ati ni mu buryo bw'amafaranga, shima ko ari juste, ni mu buryo bw'amafaranga canke bw'ibikoresho, ko n'ibikoresho nibaza ko bironka ku mafaranga. Micro gatoya guys, urabona je nk'umuntu yompa kamera Simo,
donc akama materiel zose yoba mfashije ikintu kinini kubera abantu b'Imana nimba umuzi ikintu ca mbere kiruhisha muri sinema rungika amahera y'ibikoresho uretse ko ibikoresho yo kajya kantu karajyana mu mutima jewe n'ukuri abantu mwantanguriye mu gutegura filme ku buryo bw'iwanyu saruti kwenu rero unshigikira egome n'ufite ivyiyumviro bimpe bizomfasha ariko ubona ko Imana yaguhezagije igihumbi vuga ati Nera muri make mfise ndayaguhaye nzoryoherwa nzobona yuko vure mu rukundo rwawe rukwiye n'undi muntu agukunda ataca afise aguha uwo nawe ni sawa ahari urukundo haza ibintu byose ariko ikirenze abarundi dukundane kandi tuze twibuka abagenzi bacu batugiriye neza jise kuzirikana ya urabona aya marogo ariko hari wambajije Nera kubera iki washize ko aba bajisho aba ba Morning Burundi murazi impamvu nabashizeho aba journaliste ntimwigeze munabimbaza aba ba promoter baranguyeko urana muri kirya gihe ca showbiz ya Bitege umuntu yarampostinga post ugasanga ayipostingira nka 20,000 30,000 je nkumva abantu gusa bambwiye ngo bagupostinze nkabona abantu babindungikira simo uyo muntu suwo gushira kuri afishe je ko ntariko naragupostinze wewe bavuga ngo nimba ko nawe utazirikana wait urabona no apana ngo ntibarira mu bindi ahubwo nimba uno munsi wowe ntabigukoreye simo burya ivyiza ntibihera ejo hari ikindi kintu wasanga ndagukoreye kirenzike yego reka tubyizere rero neravuga ati mu muterere mu buryo bw'amafaranga Nera gira rero icyo uvuze canke ukuntu abantu bokuronka mu gihe umuntu yifuza kuguterera kugushigikira yo kubona he yo kwandikira hehe yo gutorera hehe byogenda gute ko ndazi gushigikira umwana w'umukobwa nk'uyu ariko ariyungunganya nibaza yuko vraiment abagushigikira ntibaza kubura uretse yuko biba bigoye ko igitsina gawe gishaka kugushigikira gishaka kubishiramo izindi mvo nibaza yuko nimvo yo kugushigikira kumbure ni habi ibindi birengeye ivyo muzomenya uko mubigenza ikintu ca mbere no basaba mushire nimero yanje kuri screen kandi ntayo mvuga simararise muri WhatsApp yiwe ayishire kuri screen avuga ati ni namba ya Nakinela ikigira kabiri hagiye avuze ngo nshimire abataje byose birashoboka no gushima mu byiza no mu bibi baje ushime bataje ushime kuko igikorwa cakorese uyu munsi wanje wabaye muremure wari mwiza nyuma ku ruhande rw'ivyabaye byose umunsi wanje wari mwiza rero ku bantu bataje hari abataje banyandikiye bambwiye ati Nera vyatugoye kuwo bataje wese n'ukuri yumve yuko urubanza rwagenze neza kandi vraiment mu bintu jewe Nera ntaziga rero ku bantu baje ikintu banyigishije ubundi iyo ikintu kibaye ntikize ngo kigenda ataco kigusigiye hari abakinyi benshi baje bagize ico bansigiye naho twohura uku atanayambu twari bwigere duhana ariko nababonye mu bintu vy'iwanje je nka CEO wa Manera Films rero buri muntu wese yari muri lancement officiel ya Nakinela ariwe CEO wa Manera Filme hari ikintu yansigiye kandi jewe ntubona mu rubanza no mu gihe ubutabaro rw'iwanje buri muntu wese mpera ku muntu ari imbere nji nyuma ari mu bantu nzi nkarabati mugenzi waraduse ntiyaje
naje rero ni muri uko kandi umuntu ndagira analize nkavuga ati mbega uyu ko ataje vyagenze gute, Simo ko ataje vyagenze gute, kandi utanandondeye umubwira ati nera vyagenze uko. Murakoze. Gupromotinga canke kwiyumvira gukoresha ibitege vyaguhombeje iki, vyakunguye iki? Ntari vyahombye hari n'ivyungutse, ubibaransinga gute ivyo bintu bibiri? Nta vyigeze bihomba ahubwo vyarungutse. Bitege we yungutse iki? Bitege ikintu yungutse novuga hariho ibintu novuga yari yaripfuje kuva kera yaronse, yaripfuza gusubira kubonana n'umuryango. Bitege yari umuntu hariho nk'ahantu ataraherutse kuja, kuko ndibuka umunsi tugenda airport yarambwiye ati nera je n'irya mbere nshitse ahantu, yarambwiye ati hari ibintu nkeneye gufungura uravyumva. Novuga si ibintu byose novugira kuri kamera, ariko Bitege yarungutse kandi murabizi iyo habaye ikintu atakunguka haba guhomba, rero yarungutse, wumve ngo yarungutse. Yego. Twamaze kumenya ukuri k'ubuzima bwa Bitege, ugiye kubandanya umufasha iki canke usaba ko abantu bomufasha iki? Ivyo narabisavye abarundi kandi narasezeranije abarundi. Bitege ikintu bazomuha, Simo, je dis encore, nzogishira kuri social media. Why? Kubera ko n'ubufasha twamusabiye bwaciye kuri social media. Nzoba ngomvye kwikingira jewe nkanakinera. Uravyumva? Nshobora kutazozana kamera mu buryo bwo gushira kuri YouTube, ariko ku yandi ma platform yanje je nkanakinera muzobibona. N'ubu mperuka kuja kwibarutsa mushikiwe. Mperuka iwabo. Yes, nizere yuko Bitege naho nyene wifuza kumushigikira cyo kumutiramo amaze kubona ubuzima bayemo, nizere ko naho nyene uciye kuri nera birashoboka. Ego vraiment vyomushikira, no ku bantu bagomba kuvuza Bitege narayibasavye. Umuntu agomba kuvuza Bitege mwabonye amaguru yiwe, Bitege harya baramugonze. Ku bantu bamuzi kera Simo, Bitege yari umugabo ngo umuhungu w'inguvu, ariko baramugonze. Rero nguma nsemerera, n'ubwa mbere narabivuze, umuntu abona ko yavuza Bitege ni mu muvuzi. Ku kintu cose muziyumvira mushaka gufasha Bitege, je nera ibintu muzomufasha nzobimufashamo kuri kwame. Nera ndagushimire cyane, gusa ntitwongera tutavuze aka kantu. Biragoye mu Burundi yuko nk'umukobwa ugumana success uba warose. Ugiye gutegura gute kugira ahubwo iyi success ize igume yongerekana, nyuma yo kongerekana izigume kuri rwa rugero, ntizipunguke ahubwo iziduge, imanuka basi zigumaho igeze canke aho iri? Ikintu ngiye gusezeranya abarundi, nimwanterera, nimwampa imitahe, nera muzokama mumbona ku mbuga. Batayiguhaye? Batayimpaye none wumva nzokora iki? Uzoshunanirwa? None wumva nzoba ndabikuye? Nimunshigikire hama nidandaze, kubera kwidandaza n'amahera abantu b'Imana n'uburyo. Nka je ndi umukobwa bisaba ko hari utuntu nkora kugira ngo nawe simugiye mu Rwanda uvuga ati visit Burundi, sivyo? Mpa amahera, ndi umukobwa nkenera kuja muri salo, sinoza kuri kamera yanyu nera mu mutwe n'ukagumugira guca, ntigikunda. Ngize ukinzara ugasanga zuzuye ubugari no mu nzara, sivyo? Nshigikira ku buryo nza kuri kamera abantu bavuga ati wow, uyu mukobwa naho afise isura mbi ariko yambaye agapira keza kamanera firme kerekane neza. Sivyo? Simo, nibaze bakuhende, nta muntu agira hiti imara igihe kirekire
ataguma ashiramo dutahe nabo ubona bampostinga nuko bakibona showbiz ya diaspora ikirimwe imisi mikeya gusa nawe rafise imitahe amafaranga uvuga vyanse 6 iragenda turayibura bafise amahera nibaza ko birashoboka ariko haba habayeho novuga kutagira ibindi vyiyumviro guhindura kuja ku yindi page gutourna page sivyo tourna page je sinoguma kuri buzz ya diaspora non faut changer nzorondera ibindi bintu mpindure mvuga ati okay nzogenda kwa ba Audrey mvuge ko Audrey yanyivye umugabo sivyo ivyo birashobora gucamo nzovuga ko sima tugomba tugire mariage umukobwa muremure n'umuhungu mugufi ti mama yake na mama simo vyagenze gute urayibona ugasanga ubunera ndiko ndarima uburazi nk'abantu ko baranyegera bazi ngo nzi kurima bihambaye nanje mbandika n'utwara atavyonzi kurima ntavyonzi ndarimisha ariko ndumurimyi ryari nimbuye ibigori ibiro 150 vy'ubufu hajya muhiri wacu okay tugere kuzohuza ubuzima bwo kuri gute nayo mabezi yawe ntubona ko ikintu cyose kizoza kiravuza vuga ati ni vya bindi bitugore kumenya ukuri kwa Nera hamwe no gutegura 6 ya Nera nanje ikintu no gusaba simo abarundi ni mugumiza ijisho kuri Nakinera hama vyose muzobibona yego ico nzi co jewe Nera ndumukobwa ngerageza kurondera ubuzima ni bwanyitaba nasavye Imana kuzogendera mu modokari Nera niguriye n'amahera yiwanje kandi naruhiye apana ngo umuhungu araje aramponze oya Nera nkore nduhe urabizi ko wambonye ndandaza ibitumbura wewe urabizi naje muri kamera bivuge je no muhira narabikaranga urabaza Frani yuko nukuri aho ntiduha aho simpari uramubaza yaraza muhira je ndiko ndakaranga ibitumbura akambira Nera urakaranga ibitumbura ego rero je nimba no karanga ibitumbura je nibikarango narabidandaje radusara inyuma ya kamera rabizi abana bahora baza muhira Nera hari ibikarango ntibabivuga wabigurisha mwibanga uravyumva ni kuvuga ko ibindi ko ndabibabwira kugira ngo ejo umuntu azobana nateye imbere guys ndabiza abarundi turagoye urya babahabara babagabo umenye ko narakoze hari ukuntu ubuzima nabwirutse nawe urayakeneye kandi bavuze yuko 6 ikeneye amafaranga nuko bayaguhaye zoba ari opportunity ndakeneye n'ubundi nico gituma ndima nico gituma nagiye mu bitumbura birandusha inguvu nico gituma nagiye mu bikarango birabura bikarango naravyungukamo gose jewe rero murakoze je ndagusabye ndarusha kanje kuryama Nera ndagushimire cyane mwumvise ko film izoca kuri Nakinera yes Manera film nenda bicuritse mugire subscribe notification ni series bavuze ko ari series tuzobandanya turaba kandi twifuza yuko uyishire kuri screen yawe nguma ndagisubiramo iki kintu yego ndayishirako vraiment amahera ntuzugakate ndayishirako umwandikiye umuterera sabazo kwishura niba avuga ibindi bizogorana azomenya uko abijera je ndi singo ubu sinshaka abahungu bansamazi ngomba manze ndondera ubuzima aho ni vyiza cyane Nera ndagushimire cyane nizire yuko tugiye kubandanya tukuvugisha kugira utubwire imigabo n'imigambi yo muri Manera Films kandi n'abakinyi banje muzoze murabaha ibiganiro kubera ko mwabonye ko ari bamwe ni bashashe rero mugomba kunteza imbere n'abakinyi banje mubateza imbere yego urakoze cyane murakoze gose abakera